Uyu muhungu barakuramukije muri senga. Ni sawa muni. Abakuzi basenga baragusuhuje. Ego. Ikibazo abantu turi kumwe nta numwe nyemera. Oyagenda. Ukuri nishuye reka bakadushanga. Nta numwe yemera. Aho icyo tumvise niki. Byarashitse. Wow. Zakiro kibazo direct bashakira kuri mwe babiri wowe na Mutoni direct cyo kubaza ikibazo cy'ubujuju kivuga ati guys mukoresha umuti nyabaki. Ategerezwa kurabana kasingi bijanye nayo. Rero kumbura ngira nuko kasingi arizo ziturekura. Oya sikubicira muzeno kuri kwimana. Murakenewe yene meme ni oya kuri kwimana ngo turabica ibibazo kwe. Bagara twaguja tugendukira ari tugenda kwaza so famille tuza kukibandana kiri kibono mu nyuma nye twabasazi bari mu kazi nyene n'ibisanzwe yego. Hari n'igihe ushobora guheza gushutinga ugasanga umukameramani yobikora aragwaye afite ikibazo. Yapa. Ibintu nk'ivyo cyangwa ugasanga wari gupostinga nk'ejo umuriro urabuze intamba nyene zo kuri tele. Nyene nizigira zibura of course. Karibu. Safi baba. Meze neza ne? Meze neza. Mutoni sawa? Sawa. Akora ibireye ko mwana. Igusaba ko kaba igomba kubiri iraba hejuru kugira ngo amaji aseruke neza. Okay, kamera iri mu mugongo. So guys, as you see here nyene tugumwe n'abakinyi bari mu filme inama. Mu filme yindi taravugwa izina Enabi. Aho filme Save the Date nyene nk'ivyo onya. Sasa rero sindi buboneke jewe ndafanya hivi lakini mukujibia mtafoma jiwa munangalia kule aku tufati ifoto kugira ngo nyene iboro izogire kuri cover sawa mimi ni sawa na pia sawa tuvuga turabi murabana kuri kamera ni sawa nyene ngati turi kumwe n'umu diaspora yitwa Meme nyene ijya sene ya mbere muri rya filime yanyu namaranishe cyane episode ya mbere bambe partie ya mbere warura ahantu witaba telefone nabone California imana ufite passport ho aro diaspora urasifanya hano ni nubari nashatse ngaha kweli ati passport mfise ukurarenza kuvyumvira rero diaspora we nta passport nobura pe none kujya sene bisa nkaho umengo biri kufana naga nyene tu fresh naho umengo warigeze kugenda hanze wamaze gusoga igihugu nka Meme nka Meme gusoga igihugu sometime yarigeze ko nakubiza ka sometime yego komeza ikibazo abantu turi kumwe nta numwe nyemera oyagenda ukuri nishuye reka bakadushanga nta numwe yemera aho icyo tumvise niki byarashitse. Wow. Zakiro kibazo direct bashakira kuri mwe babiri wowe na Mutoni direct cyo kubaza ikibazo cy'ubujuju kivuga ati guys mukoresha umuti nyabaki. Umuti wiki. Kuko amafilme menshi ndiko ndababonamo. Ntabwo ari umuti usanga ari casting bikenewe. Erega muto hari ibintu bimwe abantu batiyumvira. Yego. Nimba Mimi yaricaye hasi akandika movie ategerezwa kurabana kasingi bijanye nayo. Rero kumbura ngira nuko kasingi arizo ziturekura. Oya sikubicira muzeno kuri kwimana. Murakenewe yene Meme ni oya kuri kwimana ngo turabica ibibazo kwe. Bagara twaguja tugendukira ari tugenda kwaza so famille tuza kukibandana kiri kibono mu nyuma nye twabasazi bari mu kazi nyene n'ibisanzwe yego. Sawa nyene guys nagasobo nyene tugumana na bire nyene nga nk'ibisanzwe muze baba yo baba nambie gani nakafaidikia yemu nambie baba ase sasa mzee fresh vizuri ndashima sana kabisa ndabona waje yani gusupportinga filme inama yaba naje gukora ga support nyene ibintu bikomeze kugenda neza kuri airport numva ino sene bari kwarakora uyu munsi bakabe bayikoze kwa gatandatu ngo giye ko mucamuramu baca baramuroga yagize isanganya ebana Imana nyene ni yarahabaye ubu yarorohewe kidogo nubwitange nubu ariko akora nyene ubona nyene gatameze neza cyane ariko kubera nyene gukunda igikorwa
kandi kubera inama tugomba kuyiheza kugira ngo itangure gusohoka ndashaka ngomba ko yitanga yubaho gihe ujya munsi Samedi yagira accident yayigize ariko araza mwamaze kwitegura gukora umva yayigize buca aza buca aza gukora muca umenya ko yagize yote mushamariza ibintu byose bisabwa urumva bwacaza kugira ngo hirya yeduce dukora urumva rero acagira ico kibazo. All right. As you see here nyine Justin Nabire nga muri no film inama aje gusupportinga just like nk'umwe mu ba director basanzwe nyine babikora neza njiste nyene ngaha boro mu Burundi. Ariko reka dukomeze gushingira kwana mu mafilme amwe wenda nyene yagiye arakora. Nabire yo se nuzeye Burundi nyene same blood twarayihevye. Same blood nturayiheba. Nuvuga ko hakiriho icizere gike atari cinshi cyane cyo kuba yogaruka mu gihe kubera ko ibiyago turiko tugiriranira n'umuntu nariko ndayikorera turahuza neza 100%, ariko hari igihe twohuza twaca tuyibandanya ubu yewe nabo abafana banyu baravuga ati none kuki muduheza iminota mikeya kandi muteba kuyipostinga? Mu bisanzwe turandika amasene umaze kwandika sene ntiwandika ngo sene ngo izomara umunota kubera n'uzi kuri tere ngo script bari buvuge ngo iramara umunota umwe canke iminota 2 rero iyo ukoze sene hari igihe sene ziba nto gasanga iminota bivanye naho wateguye episode za guherera ciba miki nko guca gusanga nka sene muba baze kubabwira yuko every week ariko akarenga 2 weeks 3 weeks bori taraja ko biba vyavuye kuki nuko muba mutararangiza kuzishutinga canke hari igihe tuba tutarahiza kuzishutinga umukinya akacagira ikibazo bikangoma kutumurindira. Hari n'igihe ushobora guheza gushutinga ugasanga umukameraman yobikora aragwaye afite ikibazo ibintu nk'ivyo cyangwa ugasanga wari gupostinga nk'ejo umuriro urabuze intambamye nyene zo kuri tele nyene nizigira zibura of course. Ubu rero udufite iki mu gikoni? Ubu nyene afite ibikorwa byinshi ibikorwa byinshi nyene biri mu nzira bazobibona. Aracari kare ku gito navuga kumeshoninga izina ry'igikorwa kimwe mu byo ufise gikora. Aracari kare je nkunda ubuntu bwo surprise nyene bazobibona nyene kabisa. Nabasezerana ko ibikorwa biri mu gikoni ni vyiza kandi ni byinshi bazokwishima. Ubwo ntabwo uzodutenguha. Oya. Ego. Nyene kuri FTV nyene canke kuri Abendo wayo canke kuri Justin Nabire canke kuri Ornella Mutoni kuri FTV birashoboka nanone no kwa Berindo wayo n'ahandi no kwa Mimimire urabona ko tubirimo none mani wewe je ufite ikibazo cyama nikiburize yaye ikibazo cy'amatiko cyangwa ikibazo cy'ubusutwa reka ndakibazo cyose ariko ni kibazo ikibazo cy'ubusutwa oya ikibazo cy'amatiko Nabire wowe ukoresha iriye banga kugira ngo just like yani usane na every actor yani abanuze bose benshi mucamake nene yani mbashe gukorana nabo nkahuza nabo bose kandi mugiye yani umwe wese afise caractère yiwe bitandukanye ninuze nizo wundi bo jewe cyambere kuvuga iyo ngiye gukorana n'umuntu ndamufata nk'umuvukanyi nkamwubaha nkamukorera igikorwa ciwe neza nkafata igikorwa ciwe nk'icanje akibamwo bikagenda neza ama ica kabiri simpengama mugende mu kazi nukuvuga ngo kubera ngo uri naka ngo cenza ngo mpengamire kuri wewe cyane cyangwa kubera uri naka ngo mpengamire mugende gukorana nabo bose nimba havuze ikibazo hagati yabo je niba binda ndagura nkaja ku ruhande umwe wese tugahurira ku kazi mu gihe cyanyaco gikenewe ivyo biramfasha kubana nabo kuko nimba bagiranye ikibazo hagati yabo ukacuvuga ati ngo kubera Abera ari Aberi ureka nje ku ruhande rwiwe fulana azobabara rero mu gihe wowe uri mu kazi uritandukanya nabo mu bibazo byabo aho gukaraba ikibazo cyane akaba ari cohereza gati aho rero Nabire ucubijera gute kuko urumva kuko ubusanzwe ubafise bose baba bari ku ruhande rwawe kandi ukaba uri ku ruhande rwabo ariko mu gihe cy'ibibazo yani ntihagire uruhande no mujamo none mu gihe dufata nk'ubunya nka Justin Kabarsa ariko akubwira ati ibi nibi vaye no kungene naka bari byo badahurijeho wo ucumwumva gusa
canke ucu support uvuga ati nyene but everything is fine nyene canke nujya muntu ameze kugubolishite kugira ngo like kuko biba biri too hard ku understand ukuntu ushobora kujera abantu nk'umunani. Icambere cyo womenya Yeah. buri muntu wese mu gihe havutse ikibazo agomba kwishira mu ruhande rwiza. Nego. Cyo nico kintu gihari kandi niko bimeze. Yeah. Rero iyo umaze kumenya ico kintu kumwe wese agomba kwishira mu ruhande rwiza, ntuce wumva ikintu ca Stone ngutu ushaka kujijana aka nawe ko ari we yo bari mubi kuri Stone. Yeah. Ahubwo wewe mwumvirize nka Stone nimba ari cyo muterera nk'iciyumviro kuvyo wumvise ariko tajanye n'ikibazo gihari cyane gose umuhanure. Yep. Hama nujya wundi nivyashika kaza kukubwira ati Stone ni mubi. Yep. Nanone ntuce ubifata ngo ujije Stone. Umva nta ruhande na rumwe ujamwe ahubwo ugerageza guhanura nimba bikenewe ariko. Yep. Ugahanura ukibandanyiriza. Ariko rero kuri ivyo je ndibaza n'Imana ishobora kubibonshoboza ikabifashamwe. None biro usenga kangahe mu kwezi? Ko nibiba byoroshe. Usenga kangahe ku kwezi? Je ndasenga cyane. Muri eglise ya? Muri eglise sininjira cyane ariko ndasenga cyane. Yani every night ugiye kujya murasenga byose urasenga nyene ubiragiza Imana imbere y'Imana. Anashima Imana. Kandi ukaba ufise confidence jana kujana yuko amasengesho y'Imana yayumvise sana. Kubera hari ibimenyetso bimwe bingaragariza ko Imana iri kunyisha. Uri muri babandi basaba Imana bashavuga ati Imana nimba ari wowe wabikoze ucuma n'ikimenyetso. Oya ahubwo ndi muri babandi basenga Imana ahubwo ikintu kibaye muri kimwe yasaba ndabifata nk'ari inyishu ari Imana inyishu. Okay, wow. Ivyo bintu rero biba ari vyiza canke biba ari bibi? Caba kibi caba ciza kuri jewe nagifata nk'inyishu. Kibaye gusa ucuvuga ati vyanga bikundaga Imana yatumye kiba. Kubera ari kibi wenda kibaye mu nzira yo kunyigisha kugira ngo ejo ngene witwara simba. Yep. Ari ciza naho urumva namashimwe. Yep. Mukorero wow, Mr. Nabil Justin reka tugushimire sana. Asante Mr. Amutuganiye turamukiriza Mungu ari ku ruhande rwawe ngaha boro. Uyu muhungu barakuramukije. Barakuramukije muri senga. Ni sawa Amuni. Abakuzi basenga baragusuhuje. Ego. Okay bari reka gushibire ku mwanya wawe ndakeka uwo bukenewe ra wari abo nyene ugende gufasha nyene nk'ibisanzwe. Ngira nce ngenda kuraba nyene ndabizi. Okay kajambo kabazi kwakozi basenga media amadeni twiciki sana kabisa. Respect. Yaga.